Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Turi batanu twese twaronse iteka ryo kurongora Uburundi. Twese twarahuye n'ikibazo c'abagerageje gutembagaza mu gihe twaba turi hanze y'Uburundi. Bamwe twaragize amahirwe umugambi wo kudutembagaza urananizwa rwose. Hari n'abandi byakunze ubutegetsi buratujana. Turi bande ibyo bihe bitoroshe byatubayeko ryari? Hari amakuru menshi twabateguriye ajyanye n'ibihe byagiye biranga igihugu c'u Burundi bikomeye cane, nibyo tugira ngo tubashikirize muri ano makuru twabateguriye. Wewe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Uwa mbere ni umwami Mwambutsa wa kane Bagiricenge yakuwe ku ngoma n'umuhungu wiwe umuganwa Samuragwa Karori Ndizeye kuwa munani Mukakaro 1966 mu gihe umwami Mwambutsa yari mu Busuwisi aho yari amaze amezi 9. Uwa kabiri ni umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yakuwe ku ngoma n'umushirangoma wa mbere wiwe Kapiteni Michel Micombero kuwa 28 Munyonyo 1966 mu gihe umwami yari mu rugendo muri Kongo. Wa gatatu ni Perezida Jean Baptiste Bagaza yakuwe ku butegetsi n'abasirikare barongowe na Majoro Pierre Buyoya kuwa gatatu Nyakanga 1987 mu gihe Perezida Bagaza yari mu nama muri Canada. Uwa kane ni Perezida Pierre Buyoya yahaswe gutembagazwa n'abasirikare barongowe na Lieutenant Gaston Pasteur Ntakarutimana kuwa 18 Ndamukiza 2001. Mu gihe Perezida Buyoya yari mu rugendo muri Gabon aho yari yagiye guhura n'umukuru wa CNDD-FDD Jean Bosco Ndayikengurukiye. Uwa gatanu ni Perezida Pierre Nkurunziza yahaswe gutembagazwa n'abasirikare barongowe na General Major Godefroid Niyombare kuwa 13 Rusama 2015 mu gihe Perezida Nkurunziza yari mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Ibihe bitoroshe kwa Perezida n'abami. Abami n'abaperezida bose bagiye baradutwara bamanye ico kibazo. Ubwo ko nsohotse nzogaruka impore, ubwo abo nsigiye igihugu bazambera abizigirwa. Iki kibazo cama kitoroshe kubera ko kenshi umwami canke umukuru w'igihugu ahemukirwa n'abo yizigiye, abamwegereye cane aba yaragenye mu mabanga yo hejuru. Ikimenyimenyi ni uko igihe cose umugambi wo gutembagaza ubutegetsi wakozwe n'abategereye umwami canke perezida ataco washitseko, mu gihe abakuwe bose bigakunda babikorewe n'abo bizeye cane. Kwa munani Mukakaro 1966 umwami Mwambutsa yari mu Busuwisi aho yari amaze amezi 9. Igihugu yagitwarira i Buraya kuva aho mw'ijoro ryo wa 18 rishira wa 19 Gitugutu. Mu mwaka w'1965 abasirikare n'abagendanyi bakunze kuvugwa ko bari abahutu barongowe na Kapiteni Antoine Serukwavu bagerageje itembagazwa rya mbere ry'ubutegetsi mu Burundi. Iryo joro Imana yarakinze, umwami arashobora kubinyegeza baramubura mu ngoro yiwe. Bukeye umwami yoba yarahungiye muri Kongo avuye agaruka i Bujumbura aca yurura indege imujana i Buraya. Yarinze akurwa ku ngoma atagarutse mu Burundi. Mu kiringo c'amezi 9 kurongora igihugu ntibyari byoroshe. Maze muri Ntwarante 1966 umwami yizera umuhungu wiwe w'imyaka 18 n'amezi, umuganwa Karori Ndizeye amugena kuba Samuragwa w'ingoma y'u Burundi. Samuragwa yagiye ku mohe y'abari bagerageje umugambi wo gufata umwami, ariko bakibwira ko abarundi batotahura gutembagaza umwami wabo, maze basaba Samuragwa gukura se aho intumbero yari uko abarundi babona ko bishoboka gukura umwami. Niho kwa munani Mukakaro 1966 umwami Mwambutsa yumirwa atembagajwe n'uwo yibyariye. Nuko ubutegetsi bwa mbere bwatembagajwe kuva Uburundi bwikukiye. Umwami Mwambutsa ntiyagerageje gutaha, yahisemwo kuguma mu buhungiro mu Busuwisi. Kuwa 28 Munyonyo 1966 umwami w'u Burundi Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yari mu rugendo mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro ya Kongo, aho Lieutenant General Joseph Désiré Mobutu yahimbaza umwaka yari amaze ku butegetsi.
umwami yagiye muri Kongo azi ko imigenderanire yiwe n'umushikirangoma wa mbere itifashe neza. Kuwa 9 Munyonyo 1966 umwami yari yagerageje kuja kw'iradiyo y'u Burundi kugira ashikirize ijambo abarundi ko abogoje umushikirangoma wa mbere Michel Micombero. Abasirikare bacunze iradiyo barankiye umwami kuhinjira, ariko naho vyari gutyo umwami ntiyibaza ko ahari uwo kubahuka kumutembagaza na cane cane umushikirangoma wa mbere yishiriyeho. Kuwa 28 Munyonyo 1966 abasirikare barungitswe mu bibanza byose bihambaye by'igihugu. Mu nyuma ijwi ry'umushikirangoma wa mbere Kapiteni Michel Micombero riratangaza mw'iradiyo y'igihugu ko Karori Ndizeye atakiri umwami w'u Burundi, ko u Burundi buhindutse repubulika, ko Kapiteni Micombero ari we mukuru w'igihugu kuva uwo munsi kandi ko agiye gufatanya kurongora igihugu n'umurwi w'abasirikare. Kinshasa y'ubu hari kure y'u Burundi kandi ntivyari vyoroshe kwiyunguruza. Perezida Mobutu nawe asa n'uwari wabivuganye na Kapiteni Micombero bahuriye Addis Abeba muri Ethiopia mu ntango za Munyonyo 1966. Umwami Karori Ndizeye ntiyashobora kugaruka mu Burundi, yahisemwo guhungira mu Budagi. Kw'igenekerezo rya 3 Nyakanga 1987 Perezida Jean Baptiste Bagaza yari mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa muri Canada. Imbere yo kugenda Perezida Bagaza yaricura ko hari ibitifashe neza. Yaragombye gusiba ariko ntivyari vyoroshe. Guhera umunsi wa mbere ashitse muri Canada ibintu ntivyamworoheye. Imyiyerekano y'abarundi bahungiye muri Canada yaguma imusanga aho yaca hose. Ishavu ryari ryinshi, ararakarira rwose uwaserukira Uburundi muri ico gihugu Ambasaderi Mindozi. Mu mibonano yagiranye n'abategetsi batandukanye na cane cane umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa, naho nyine icuka cari cibi cane kuko bose bamubaza ibijanye n'amasengero ya Kiliziya Katolike yariko arugara. Kuwa 3 Nyakanga 1987 niho yaronka inkuru y'incamugongo ayihawe n'umukuru w'iperereza w'ico gihe Colonel Ndabaneze, amumenyesha ko abasoda batoya bagumutse kandi ko ubutegetsi bariko babuha Majoro Pierre Buyoya. Perezida Bagaza yarumiwe. Majoro Buyoya yari inshuti, yari intwazangabo ivuga make cane ariko ikundwa rwose n'abasirikare bato bato. Yari atinyitse mbere benshi bamubonamwo perezida kuva agifise amapeta mato. Perezida Bagaza yari amaze kuronka amakuru amubwira ibya Buyoya ariko akabifata minenegwe. Majoro Buyoya yari intwazangabo yize amashuri menshi mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budagi, yari muri komite nkuru ya Aprona, yagira gatatu mu biro bikuru vya gisirikare, yari mu bo Perezida Bagaza yizeye ko bamukorera neza. Akivyumva Perezida Bagaza yihutiye gutaha. Ava muri Canada aca i Paris mu Bufaransa, yurira indege ica i Kigali mu Rwanda. Ageze i Kigali baramwankira kubandanya i Bujumbura kubera imbibi z'u Burundi zari zugaye. Perezida Bagaza ava ngaho aja i Kampala aho yabaye igihe kirekire, mu nyuma yungururiza i Tripolia muri Libya. Yagarutse mu Burundi mu mwaka w'1993 ubutegetsi bumaze guhinduka ku ruhusha rwa Perezida Ndadaye. Kuwa 18 Ndamukiza 2001 Perezida Pierre Buyoya yari mu rugendo muri Gabo aho yari guhura n'umukuru wa CNDD-FDD Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Uwo munsi inyuma y'umutaga niho umurwi w'abasirikare bashika 40 barongowe na Lieutenant Gaston Pasiteri Ntakarutimana binjira kw'iradiyo y'igihugu, barambura ibigwanisho abasanzwe bayicungera. Imbere y'uko Lieutenant Gaston Ntakarutimana atangaza ko abasirikare batembagaje ubutegetsi ndetse banakuyeho ibwirizwa shingiro ndetse n'inama nshingamateka bayihagaritse, akanavuga ko igwiriyemwo abajenosideri, ko bugaye ikibuga c'indege n'imbibi z'igihugu kandi ko abantu basabwe kuguma mu ngo zabo. Ntivyatevye umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Siriake Ndayikengurukiye yaciye atanguza ibikorwa vyo guhagarika uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, nawe aca kw'iradiyo yigenga yitwa Radiyo Umwizero yasubiriwe na Bonesha FM y'ubu, atangaza ko abasirikare bari inyuma ya Perezida Buyoya, asaba ko akarwi kari kw'iradiyo koshira ibigwanisho hasi.
Ibintu byagumye gutyo umugoroba wose, abari kw'iradiyo barabura abasirikare bandi baza kubafasha nk'uko bari bavyiteze. Mu bucabuca baramanika amaboko barishikana. Bukeye kwa 19 Ndamukiza 2001, Perezida Buyoya yaratahutse mu gihugu, aboneka ko asa n'uwurushe, araheza aragabisha abantu bose basubira kwiyumvira ibyo gutembagaza ubutegetsi. Hano biboneka ko Perezida Buyoya yakijijwe n'uko atahemukiwe n'abo yizeye. Uwa 13 Rusama 2015, mu gihe Perezida Pierre Nkurunziza yari mu rugendo i Dar es Salaam muri Tanzania, ahari hateganijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC, abasirikare n'abapolisi barongowe na General Major Godefroid Niyombare baratangaje ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza kubera yariko ahonyora ibwirizwa shingiro mu kwiha ikiringo ca gatatu, kandi yariko yica abanyagihugu bari mw'ibarabara biyamiriza ico kiringo. Generali Niyombare yahoze arwana muri CNDD-FDD, yari umugenzi akomeye wa Petero Nkurunziza, mbere yanahoze aba iwe bakiva mw'ishamba. Yararongoye ibiro bikuru vya gisirikare kuva muri 2009 gushika muri 2013. Yarakoze mu biro by'umukuru w'igihugu. Yaraserukiye Uburundi i Nairobi muri Kenya. Yararongoye iperereza ry'Uburundi hagati ya Munyonyo 2014 na Ruhuhuma 2015. Kwa 18 Ruhuma 2015, Generali Niyombare yarabogojwe mu mabanga yo kurongora iperereza inyuma ya raporo y'impapuro 15 yandikiye Perezida Nkurunziza yamwereka ingaruka z'ikiringo ca gatatu ku Burundi no ku mugambwe CNDD-FDD. Kwa 15 Rusama 2015, abashatse gutembagaza ubutegetsi bariyemereye ko umugambi wabo wapfuye, abatari bake baca barahagarikwa, abandi barahunga. Perezida Nkurunziza nawe aratahuka yinyegeje. Generali Niyombare yasiguye ko umugambi wapfuye kubera abari bawupanze bahemukiraniye. Ngaho benshi baremeza ko General Prime Niyongabo yatwara ibiro bikuru by'igisirikare yoba yarahindutse bagenzi we bari basangiye umugambi. Haciye iminsi mikeya, Perezida Nkurunziza nawe yahavuye yakira abamenyeshamakuru aboneka ko asa n'uwurushe. Na hano biboneka ko Perezida Nkurunziza akijijwe n'uko abo yayizeye yashize mu bibanza bikomeye batamuhemukiye. Generali Niyombare nawe ntiyari akiri mu kibanza ashobora gufata ingingo ikomeye. Itembagazwa ry'ubutegetsi rya nyuma ryashobotse mu Burundi ryabaye muri Mukakaro 1996, aho abasirikare barongowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Sinzoyiheba batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ntibantunganya bakabuha Perezida Buyoya. Kuva Burundi bwikukiye, abami 2 n'abaperezida 4 baramaze gutakaza ubutegetsi biciye muri coup d'etat. Biragoye rwose kumenya ikitigiri ca coup d'etat zoba zarageragejwe ntizishoboke. Izamenyekanye cane ni iyahakije umwami Mwambutsa mu 1965, zibiri zoba zateguwe ku ntwaro ya Perezida Micombero mu 1969 no mu mwaka w'1971. Iyoba yarahaswe mu 1977 ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Binavugwa ko coup d'etat ya Majoro Buyoya mu 1987 yoba yatanze izindi zibiri zategura gukura Perezida Bagaza. Haravuzwe zibiri ku ntwaro ya mbere ya Perezida Buyoya mu mwaka w'1989 no mu mwaka w'1992. Hari zibiri zahaswe imbere y'uko Perezida Ndadaye arahira muri Ruheshi na Mukakaro 1993. Yahakije Perezida Buyoya muri Ndamukiza 2001. Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza naho havuzwe zitatu, naho zibiri za mbere zafashwe nk'amaremetanya muri 2006, 2010 na 2015. Ikiboneka gushika ubu nuko coup d'etat zashobotse zakozwe n'abizigirwa b'umwami canke b'umukuru w'igihugu, kandi zikunda gushika mu gihe mu gihugu hari impari zikomeye be no kudandaza kudasanzwe kw'abatwara, canke mu gihe c'umwiheburo munini mu banyagihugu. Uwuhenda abarundi we nubabwira ngo coup d'etat zikorwa n'abo mu bwoko kanaka. Nkurunziza niwe akunda kuvuga ati akari mu mpene niko kari mu ntama. Nta mutegetsi n'umwe yokwibwira ko ibyo bidashobora kumushikira, ahubwo abatwara bagerageza kurinda Uburundi ibihe bene ibyo by'impari n'umwiheburo, maze bakama biteguriye kumviriza abana bose b'u Burundi no gutora umuti w'ibibazo byabo.
Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera ibyo twari twabateguriye kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushireho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.